ahejeje kwandika ga stati kandi yarambrose yibaza siniko ndazibona neri ndiko ndabona stati zawe imara uzofata abantu bose bara stati zawe ba broke sinzi mugamenya ko stati zawe ndiko ndazibona zigushikira ukuri kwawe urafise yindi nimero yiwanje ariko ntuzi kari jewe ico ndayikubwiye ukimenye neri urafise yindi nimero yiwanje ni nayo tumubona stati ziwe ni nayo mbonera ko stati upostinga zose uhejeje gupostinga stati bikanga nyene kuya simbizi yabivuze ikaja hatari yo swatu gasanga nani iteris yaramaze kwizinga yaramaze kuma ibikunda manika yakarakuze kaya gakopa yafise imyaka myinshi sana araboneka umurada agiye kujyana kiye kujyamana n'umuhungu nimba yari yifuza umwana biranga rero byanse umudada yan avuga chomoka muri Kira hospital ayivuga yaragiye n'impapuro z'amafacture twarabibona zari zanditse ko Kira hospital Ora bakunzi b'Ihuriro TV meze gutemeze fresh muri kumwe na Arisira kumsesanguza passport tumura kwa mukundwa munyamugisha mukari promoter chance said the number one presenter in our country plus 257 bandari kugira ngo ndabahereza makuru agenda ari pasa muri Buja Flavor na handi mu cyungararo y'igihugu cacu ciza c'u Burundi bana nyanda bibutsa yuko Ihuriro TV twagarutse kuri wa muvuduko nyene kuri ya ntebe yacu y'imbere ya ntebe y'ubwami twagarutse ko kuri bya biganiro bikaze bishushe exclusive interview twagarutse muri ya ma seri mukunda cyane Mario series n'izindi nyinshi zitandukanye babakinyi banyu mukunda bagarutse muduhe karibu muri commentaire hama mugire subscribe nkuko vyama ibintu bigende fresh imbere yanyu murabona umusore ari busy sana na telefone ariko namuze yogira ngo presentation ko ari ndende abantu banye nibigira barambirwa na presentation yanje kwera ko barayikunda bamwita Drizi numwe muri vya bisore vyigize ngangari muri industry ya kabiri Maneko bro gute umeze bien umeze fresh Ihuriro TV ndabara Amis hewe bari babugariye cheno narahazi oya babe hari kugira ngo duke muri bibazo bari bagize nabonye sense yabugariye itanga itangazo ko bagomba kubugarira Sayene Amis ndamweme ujya mutipe ndamwemera sana afise ibigwi byinshi afise amateka menshi afise ama connection menshi yaciye byaranje nyene acavuga ati reka nza n'umusore bica bigenda neza umeze neza none safi kabisa ndashima nawe ni fresh ya bakunzi b'Ihuriro TV seri yanyu nabonye yagarutse he ya seri yarakundwa sana gusa rero ufamba mu mubwire ayi nasigaye agira ari kibazo gwa nibaza kubera ko abantu benshi no mu makomantere gumuva ati famba habe bijya bintu biki nibiki bari bamaze kubona ko yatakaye gose bo none nturi kurabibona donc utuntu ari karakora sinzi twigire mu kiganiro my brother urumwe mu bantu bagize industry bacanga musha industry abantu ibintu byinshi bitandukanye kuri industry ya plus 257 mu gisata cy'imyidagaduro duhere ngaho nyene ubibona gute kuri uno mwanya ihagaze gute bon industry kwanza irikira canga mukasana nakubwira ko hari abantu benshi mane bari muri industry mutazi kandi bazi ibintu byinshi yes naje ndibuka c'était en 2020 cyangwa 2019 man twarasuragoringa gira turonka ibiganiro mana we industry muri no misi sigaye ryoshe abantu donc hasigaye hakugwa ama interview meza hasigaye haba utuntu kudu challenge yes kumva nyene simbiza ariko aratukana na tukumva Randri ariko arashwana na kumva nyene tujya challenge hakaguma ama challenge nyene usanga ari utuntu tuzana vibe nyene ibintu bitesa sana turasa ku ntego kimwe mu byatumye ndakurondera uno munsi ni kimwe kimwe mu byatumye ndakurondera uno munsi ni challenge zimaze iminsi katembera abantu benshi aho novuga abantu muri industry mu gisata ca journalism maze iminsi mwifatira mu gahanga nawe abifatira mu gahanga ndetse nabitana amazina atandukanye umwigeme novuga yuko azwi n'abantu batari bake ngaha muri industry y'u Burundi Nelinat bro bihagaze gute ibintu vyamwe na Nelinat uvuze Nelinat je mbere hari akandi kazina namutaziriye mukecuru bo ofete ni bijya bintu yego arabirekuriye kuko yabitanguye kera bon sinovuga ngo ni kera cyane ko je ndibuka 2019 twarigeze gushwana
twarigeze gushwana na Rinati ariko ambwira ibintu donc byari ibintu ariko arapostinga habaye kugasaka festival aha yabipostinze ariko aratuka mipro ngo yanse ko amuha stage ngo atanga amakaye yiwe aha jewe rero cyanda mwataka ndamwatatsi yari umujama wanje sana ava yuko mwataka mwarigeze kuba abagenzi sana mani yari umujama Rinati urabizi ko yari umuntu w'umwishikira kwa Natasha yari umujama na jewe yana abo kiriya gihe twari dukaze ku ma Facebook general narakora ama page ya Facebook mu mezi abiri nkasanga iguye mu madimire y'aba followers aca ndayigurisha yego iyo diri narayikora sana aba bapeti benshi bafite ama page ngaha kandi akunzwe sana bajya bari kirobe bose twarapambana ba Gibienfe ba ineza magazine ba Brezo aba bose izi page zikunzwe sana twarapambana mani twarabapeti nyene dufise inguvu nyinshi rero nari natagiye kuraba ukuntu mpambana ku ma page aca antwara muri team Natasha mani yagiye muri team Natasha yagiye muri team Natasha magani bukakumenga nta ndwi zibiri namazeyo byakira nyene ndumuntu nyene sinashaka yuko haba utuntu tunyanga mani naca sanga nabipostinze nubu urabizi kare komeza nyene mbonye akantu kata ntakunze sanga naga postinze rero ndamupostinze megara yigeze gupostinga Rinati nyine ndamupostinze ariko arashona n'ivyo vya mipro akani block kuri WhatsApp ambrose kuri WhatsApp nace ngenda Facebook ndamutuka inbox kuri Facebook post yeah inbox ni byari gukunda acha ankura muri team Natasha ndamutuka ankura muri groupe yiwe mani ni birefu yani Rinati n'umuntu Neri ogira imana ya ofete Rinati niko yamye umenga n'umuntu nyene biramugora ko ahuza n'abantu urumva ndatangara no munsi kuba ariko arahuza na Mona Warda kuko yarigeze kuba mu bantu urumva amutuka sinzi ko Mona Warda yaciye afata decision yo kugira yo kuzara mucorera zaramuchora kugira barahuza zaramuha amasifa mudamu munsi Mona Warda yaretse gucorera Rinati bro uzobona ibisanga bro imbere yuko ndakubaza byinshi bitandukanye kuri ico cyane Rinati hanini ndashaka kumenya hari abantu bishimiye kandi bifuza kumenya urugwanko canke aya challenge ariko biri serious nyene ni bya bindi nyene byo mu mutima uvuga ati umuntu kino kintu ko ndakimubwiye n'igitutsi mugabo ndagikwiye ku mutima cyane bimwe byo ku marezo sose tubona ugasanga bihereye hari ya nyene ugasanga inbox muvugana neza bimeze gute man narapostinze ryari yanyandikiye aka message antukana nibagiye kubwira ico gihe dushwana kambroka nyine twarashwanye c'est en 2019 urumva turagenda nkuko nyene hama nka 2020 2022 niro trouve yande bros kagishito watu nkabona soye kubona statiziwe cyanavuga none yambrose bigenze yande bros bigenze gute hama hacagwamwe cagisanga camushikira cyo gukororinda ico nyene uraza kugisigura neza kubera ko urumwe mu bantu babizi ikintu byinshi ahubwo ni genda bizisha abandi bose kuko ni je nanagikoze ko n'inkuru nayikoze ko n'inkuru kandi neza ituma ambroke rya kabiri ngo warayimuteje hatariho oya sikujya bona nabijya birafitani isano arona onye yanditse ibintu by'abanyezamu mugabo sikujya gusa nyene birafitani isano nabijya urumva hama acara ambroke rya kabiri turasubira nyene turabaho c'était en 2022 2020 cyane 2021 hama ubu 2023 niho nagarutse kubona yande bros yakudebrotse utanguye kubona status yiwe umva ubu naho rero rafwa c'était hari hirya ejo niho yandika utuntu nyene na cyanda mwataka rero kuri kajya kantu yavuze atuka aba journalist bona basazi cyarasubira ndamwataka
cyasubira arambroka bon ntuvuge ngo ni hypocrisie cyangwa tuko turacanga mushageme niko bimeze turangwa ni original n'ugwango nyene n'ugwango niko bimeze kandi biremewe icyo gihe kubroke bwa mbere yarakubrotse ntibyigeze bishika ngo muhure live igihe mwahura byabimeze gute ahubwo nyene urya mukobwa ngira afise imiti kuko jewe neri nati ni gake duhura bro mva ndagenda mu makonferanse ndagenda mu activité mu manza duhura gake bon mu cité kuko twara tuba mu cité imwe ubu narimutse aravyumvise waramuhunze ashaza gukata ko nyene acavuga ngo waramuhunze ubu narimutse twarahurira mu cité kuno nyene twahurira mu cité mugabo nkarengana tukaramukanya c'est simple byavara n'ingene mwazindutse ibintu nk'ibyo hama la fois passée nawe twasubiye guhurira muri ya show ya VIP ya Doben ni birefu neri nati mani neri nati afise ugwanko ku buryo numva tukiraho nyene neri nati ni numwe muri babigeme badudurirako ikintu akivuga uko kiri mugabo hari abantu bavuga ngo ukuri kose si byiza kukuvuga hari abantu babimwankira mugabo hari nabandi babimukundira byinshi yagiye aravuga bimwe muri byo byari byo ibindi ntivyari byo peut-être ariko uno munsi hari abamufata neri nati nkimvuga kuri kubwawe cyo rinza shikiriza kitari gikenewe kuja habona uruvyakira gute nkawe bon bijya hora shikiriza antuka ndazi kabari byo abari ibyo uko natwe ajya makuru aho rashikiriza natwe dora mu yafise ajya makuru neri nati ajya makuru aho rushikiriza natwe menya ko tuyafise bro turayafise igitangaje rero nawe tufise amakuru yiwe arenze umva rero ikintu kibabaza man wowe uravuga abandi ukabavuga ukabacyoza ukavuga ngo bakoroye indango baryamanye ibintu nk'ibyo bro natwe dufise amakuru yiwe dufise ama video turafise ama video bro ibaze nk'ubu nk'ibi bintu yo bibandanye gacha sanga agenda afise nka video yiwe ko bariko baramujya twishira hanze bikuma byumye baza ko ari ikintu yosubira kuvuga oya cyane nico gituma rero mvuga iyo ari karavuga bajya abantu amenye ko nawe hari abantu baza amakuru yiwe hari abivuga ziyuko nanje umunsi umwe nzoshikirwa nuba abantu bariko barabibona ku marezo sociaux tumupostinga tumuponda foto twakera ahejeje kwandika ga stati kandi yarambrose yibaza siniko ndazibona neri ndiko ndabona stati zawe nimba rero uzofata abantu bose bara stati zawe ba bloke sinzi mugamenya ko stati zawe ndiko ndazibona zigushikira ukuri kwa urafise indi nimero yiwanje ariko ntuzi kari jewe ico ndayikubwiye ukimenye neri urafise indi nimero yiwanje ni nayo tumubona stati ziwe ni nayo mbonera ko stati upostinga zose uhejeje gupostinga stati avuga ngo ibintu byaya mabeze ngo agomba bihebe ngo aje bro turamuremereye yaremereye donc yarawakije mugabo biriko yarawakije na wote rero neri wote aherutse kwifatira mu gahanga novuga itangaza makuru y'u Burundi abamenyesha makuru mu Burundi beshi abitabasazi abandi ngo ntibazi ivyo barimo ngo baragenda gukora ibintu ngo ntibahembwe ngo bagataha ko nyene ibintu nk'ivyo nyene bro biriya bintu nk'umuntu bari muri industry ubifata gute mana aho byatanguriye nuko neri nati kuri kujya kuntu yagiye gufasha ujya mu tipe yazanye Doben kumuzo wa Doben ndavyibuka amafaranga yakoreye aho kuntu mega ntayo bamuhaye ntayo bamuhaye naho rero beef yacitangura nahavuga ngo ujya mu tipe yazanye Doben yavuze ngo neri nati ntawazi yaramwihaka ntawazi ariko kuvuga bijya bintu nuko yari yamaze kubona ibintu neri natari karavuga ku marezo social amwihakana ngo bamufatiye mu kirundo ngo bamufunze ibintu birefu ngo yagiye atarishiza obe ujya mu tipe naca avuga nanje ntawenzi ngafoto zirahari bari kumwe bahagararanye bari mu kazi neri natavuga ngo niwe yamutwaye mu kubonana n'abategetsi kugira bamuhe impusha zo gukora ibintu nk'ivyo foto zirahari bari kumwe none bavugana gute ngo ntibazi rero ugwanko rwabo ahantu rwavuye ni hajya nyene amafaranga ntayo yamuhaye rero neri nati guca abona ujya mu tipe yaje gukora conference ndayibona ijya conference yabereye
kanza ninde yagiye kumubwira ngo nta mahera batanga. Oya ikiriko kirantangaza nuko nawe uvuze yuko na Nerina tatahembwe ivyo yakoze byose kuri irya show ya The Ben. Ariko nawe avuga ubu TV bwose ngo ubu TV onani ngo bwagiye kumutegera kuri aeroport ma conference ngo nta numwe yigeze ahabwa n'igikoroto. Ariko nawe urumva katahembwe. Cyane bari bagiye kurondera inkuru. We avuga ati abajournaliste bari bagiriye ubusa ama TV onani yabo nayabasazi ibintu nk'ivyo akifatira mu gahanga abantu bose bro. None abajournaliste mani bari bagiye kurondera amahera cyane kurondera inkuru. Kandi barahembwa kandi bahembwa n'ikinyamakuru. None umva bari bagiye kurondera amahera. So ni bya bindi nyene usanga baba bafitaniye ugwanko Nerina tarama ama TV online asanzwe yanka ari aba boss b'ama TV online basanzwe bankana. Gacavuga ibintu nkabige umva bankana n'ujya mu boss bakankana n'ama TV online brother ni ibintu birebire ofete Nerina afise ikibazo kuvaho rero aho akororeye iganda. Afite iganda ni yakorotse. Iganda ni yakorotse ukuntu byagenze ni nyene yaragiye nyene anapigana mugu. Yana kandi man ufite kujya kuntu uvuga uti jewe sinobyara umwana w'umuntu. Cyangwa ukifuza kubyara umwana. Hama bikanga nyene kujya simbizi yabivuze ikaja hatari yo tugasanga nani iterisi yaramaze kuyizinga yaramaze kuma ntibikunda manika yakarakuze kaya gakopa afite imyaka myinshi sana araboneka umurada agiye kujyana kuryamana n'umuhungu nimba yari yifuza umwana biranga rero byanse umudada yana avuga cinda bigenze gute ndana nase byanse ko ndayisama ndayikure bigenze ngaho Nerina aravuga sawa ndayikure mwana comoka muri kira hospital ayivuga yaragiye n'impapuro z'amafacture twarabibona zari zanditse ko kira hospital agiye muri kira piga amafacture Nerina aravuga ataharaba coge yarafise umuzungu bari bakundanye n'umuhabara yaguma avuga ngo sishaka kumushira ku marezo sociaux muga yaramufise Nerina yana yikoza kuri wa muzungu niwe yari yamuteye yonda. Okay uwo muzungu reka basi dufate ko ari we yari yayimuteye kubera wewe yaramwikojeje ko ngo amufashe aragwaye. Wa muzungu nawe ntiyari no mu Burundi. Muzungu yari yibereye haravuga ati rero ntibikunda ko amahera ndayarungika nabo umuntu akugurana amahera shitse hiyo mu Burundi zo ndayamusubiza. Yes men bigenze uko Nerina yikubita kwa Natasha nazi yari umuntu yari cawa niwe yavuga ijyanyuma Natasha ati Nerina weje ibyo bintu kweli nta cyaha nje kwiremeka ngende kwiremeka icyana ngamahera y'umuntu agomba kure yindi ntibikunda. Nerina shavurira mukubita umwana Nerina aca yikubita mu bafana ba Natasha muri ya timu ya Natasha arafata yorganiza akantu ngo tworganiza party ya rencontre ya Natasha. Umwe wese 30,000 umuntu wese kandi barayariha umwana kumba ariko yironderera ikashi zo kuja gukora byabi yo kugenda kuriha muri kira kugira ngo kuzeyo yanda. Abafana ba Natasha none bigenda gute ko tutarabona ya party nene atarababwira ati naciye ngwara bitubirefu urabona ibintu naciye ngendamwo munyihanganire nzo yabasubiza induru ngizo. Niho rero haciye hava induru ya Natasha na Nerina baca baravana. bigenze uko nene atangura rero kumutuka Natasha mutuka Natasha nawe kimya uno ifite amafaranga yo mutuka ngo bigende gute afise na brand nini man yo murisha igihe cyose ciwe yo mugaburira fresh bigenze uko rero nene atamaze kubona yuko atutse Natasha bikanka mwana cyarapoesha nyene ngaho apoesheje sinzi ukuntu byagenze atangura kugaruka yisembereza Natasha yisembereza asubira kumupostinga neza agira iki Natasha nawe ivyo uramubwira
waramututse genda umwisemberezako gushika n'ubu Nerina ataracisembereza kuri Natasha ko yomusubiza muri team byaranse Nerina tubona ashobora kwinjira muri Hotel Club Dirac yani barugaye nkuko ubu ni nk'imbeba n'akayawe none gashaje ndiko ndibaza mani Nerina ate bijya bintu byose avuga ayivugishwa n'inzara Nerina ati none nk'ubu kubaza Nerina ati akaza afisa akora naka ariko uri kuravuga yuko ibintu byose akora bikoreshwa n'inzara harabaca baza ku ruhande bavuga ngo afite ishira hamwe yamba y'ibiki safari and tours ibintu vy'ivyo riyashamo nigiye burya n'ubu escroatera aba diaspora kugira ngo bamuhe inoti kuvuga azi yuko hari mu diaspora ari mu kuza ino cyatangura ko organize utuntu evenement urumva utwo twa tours kugira abayore moya noti afise aba diaspora benshi bamwinya amahera nico gituma rero wacubona azara posting aba diaspora ngo mu diaspora ngo yateye inda ngo umukobwa ngo ndabavuge mari hajya yamwandikiye inbox kwanza yaba yamwandikiye inbox ariko ararondera akanoti avuga ati yana ndiko ndategura evenement yira mama diaspora kamwanka kumuha avuga ati toka nayi natagaca akora ivyo avuga ati reka ndondere kunda mwambi kibara niko bimeze mani Nerina ate arasega mani nyamudada amaboko yiwe amezuko arasega aba diaspora sana nk'ivyo imubeshi nta kazi kandi akora narigeze kubona ikiganiro kuri televiziyo yo ngaho iwacu ariko aravuga yuko Jean Dodier ujya nyene kwakira The Ben ari umu escrow tuvuye ko Nerina atari wa mu escrow rero gusumba uriya mani uvuze ngo numu escrow sije nabivuze Nerina ati yavuze ati kandi barakoranye abantu benshi baca bavuga ati ujyaramuzi barakoranye ibi ni yamwise umu escrow bo kumwita umu escrow sinzigira yamwise umu escrow kubera ayo mafaranga yanse kumuha urumva mugabo ushika ubu ujya mu tipe yarisubiriye hanze nimba hari umuntu afite amahera barabavanye kubera iki none atagitse batagiye kumufata bijya byose avuga ngo yarafungiwe mu Kirundo bo sibyo ofete gusa nyene baragize yarashitse ku mupaka baramubwira bati hari ibintu bitatu hari kanu batubwiye ko utararegirariza subirayo tipe yacayirarira hari ya mu Kirundo nyene barabitunganya neza fresh agarutse ino urabona na arafu apase yari yibereye mu Rwanda kwirira narigeze no kubona ya conference yakoze yaravuze ati umuntu anyishuza nagende yituri ubutungane hama ndamurihe ivyo mu nzira urumva tipe rero ubu yarisubiriye Buraya uko bimeze no kubwira ko Nerina ati kuri iryo show ya VIP yari umuntu yatanga ama place donc yarakomeye nanye namwe yari imbere none ko kazi kose yagakora n'umuntu batazinanye oya nivyo ari gukora ko tuzi wari yateguye show tuzi wari yateguye ijya party hamane natakaba yari umuntu yapanga abantu abapanga ati ni mwicare ngaha abo muri naho nakare wajeje nani aba journaliste bose ofite protocole z'aba journaliste byose ni yarabijejwe oya so yarabijejwe kuko ndibuka oya so yarabijejwe byari bijejwe byari jeje Landry ami pro nawe urazi ko yanavuzwe cyane ko nawe ari mu bari amafaranga aba journaliste naye mwaramupostinze ngo yari amafaranga y'aba journaliste je navyumvise ko siho sinari mu Burundi kabisa rero ujya munsi wa party ya VIP yarapanga abantu aba 10 million bicare ngaha aba 2 million abaha ama place biberanye n'ibintu abaha ama place ego rero ikintu cyambabaje bro uribuka yuko The Ben hari umutipe yamucafye yego hari umutipe yamucafye ujya mutipe Landry amuha $500 amwemerera $500 acha donc ujya mutipe nawe wanaonao company acha mwemerera place ya VIP yego ije ya 10 na famille yiwe twarabibonye kumbuga byari vyemeje yuko muri place ya VIP ya 10 million hicara y'abantu 8 donc yaba ari imeza nkuku iriko intebe 8 bacha bagoye ivyo kunywa nyene ugafungura fresh kila kitu kuri zo 10 million ariko ikintu cababaje man ujya mupeti ni nataca mubwira ngo uzoza n'abantu batatu aha muri ibibanza bitanu aha muri ibibanza bitanu ayo makuru nayo mwari muzi byose isesa hawe agenda umusesa Nerina ati
amubwira ati we ntuzozana abantu 8 uzozana abantu 3 umupetiti sawa timbere kumbwiye 3 reka nizanire 2 caramworohereza mupeta caraza n'abatipe 2 bigenze uko nimba hari umutipe agira kabiri bari kumwe yabonye umengana ivy'akajagari fye ari igihira basigara ari 2 randiri n'undi mupeti bari kumwe mu kibanza categuriwe abantu 8 barica yoho umupeti hageze ko pati itangura baca bamutwara muri place ya 2 million bicaraho ari 2 bicaye ari 2 umupeti yaricaye nk'amasaha 3 ata n'ikintu baramuha cyo kunywa nyene ahubwo mbere ngira ni nawe yihaye icicaro ayo masaha 3 aheze je umupeti sinasubiye no kumubona yaciye nukuvuga umupeti ntiyegeze yakirirwa yaciye ataha niyo yose byatumwe nande byatumwe na Nerina tuko deje urumva ko ari we yapanga abantu bicara yari muri organisation ya protocole abapanga ni mwicare ngaha kaca atuma abantu tini muzimana abantu mugabo umupeti ntiyigeze aronka icajya ntiyigeze aronka icyanyu arahepfa arabiheba yari yicaye muri 2 million kandi yemerewe muri 10 million yari yemerewe abantu 8 baje ari 2 byose biri ku gatwe ka Neri nati mukecuru urabyumva ayose ofete ne nati biragoye ko muhuza kuko atari umuntu ufise amahera gumenye unamucorere ego agomba ivy'ubuntu yari ntibikunda ofete umenga arababwa ari abana benshi babako ne nati bafise gasopo yuko nihagira umuntu azosubira kumwitwarira bazoca bamufunga mane ubafise gasopo nico gituma ubona yuko Orana kuri bajya abantu bagiye kumwitwarira baozi bande gihe bambikibara yego bagiye kumwitwarira bavuze bati Nerina tukazosubira kubona wasubiye kuvuga izina muraba urahitse kubona Nerina atavuga ngo wa mukecuru ngo Tanganyika ngo bavyaririye urahitse kubona bivuga mane hajya afise gasopo ku buryo ozi yumvise n'izina giwe mu kiganiro Nerina ati yakoze bro acha yorara mu mpimba hambavu y'ivyo nagomba ndabishike ko kubijanye no gufungishanya canke ni kiniki wambwiye yuko urwankuru ruri hagati ya Nerina ati na mwebwe arwankuru ruri serious bro hari formation nigeze kujamo formation de media linye twagirishijwe na Pierre Nkurikiye ujya muvugize ubushikiranganje bw'umutekano yatubwiye amategeko menshi bijanye n'ibintu vy'ama media linye ama réseaux sociaux amategeko byinshi bitandukanye yajyamanye mu nzu bro uravye neza bino bintu byanyu bivanye n'ukuntu umuntu atahura ibintu hari igihe wosanga umwe yabitahuye nabi ugasanga bigeze ahantu mutari muzi yuko vyogera witeguye gute nk'igihe Neriyo za kwitwarira ahantu kanaka hava ati uriya muntu ari karanyambika ibare kuno kumbuka bro witeguye gute kunyitwarira bon agende yitware amatuburane kuko ikiganiro yabivuzemo tukabantu turagifise kwanza niwe urazi ko niwe yabitanguye yego avuga ngo turabasazi abakora ku ma media rinye bagiye muri rya conference niyo narindi bose murabasazi ngo turabasazi nanamaze kuvuga ko turabasazi yo cagaruka gute nanje namwishuye cagenda gute kunyitwari agenda yitware nta kibazo hama tuburane gusa twarigeze gusaba je na simbizi twarigeze gusaba kantu yuko bogira bofata ahantu ibi bintu vya entertainment nzisaku donc tutudombi challenge bo tugirira ahantu tuzora tuburanira twebwe twenye apana kutuvanga n'abantu bidahurira n'amatongo ziki umva umuntu areka abona n'itongo masha gukubita umunsi wose bicaye bariko barakubitana amajambo twebwe rero dufise akabanza komara nka 5 minutes kibintu nyene katagoye gukemura amanje twicara tubarindiriye ko baheza bari amatongo hamaze mani niba dukirire ahantu sentare nyene jeje kuburanisha abantu muri entertainment kuri saku nyene batwumvirize hama bijemwo umuntu atuburanisha abantu nk'umuntu nyene muri entertainment tufata asanza bizi fata nyene nka Cedric Bang kamugira nk'umuntu atuburanisha gafata nka arongo ya mikani yani abantu gafata nyene abantu bazi entertainment cyari cyo
kuko hari utujambo mani utogenda gutwara mu muntu ngende kumuranisha tunurofa ugasanga ugiye no kubisigura mu jiji byo batanamanya bihata n'ivyazi tanivyo yabonye bigabana bagenda kuburana bakabirukana ati taka kuruko bono kuborofa ngafa hari umuntu ariko aburana parcelle ya dini rero yagenda kwitwara agende yitware je nubu ndacamwandikako kandi n'ibindi post ngomba ndayikora ubunyene kandi ndi kurahagarika ubunyene singeza guhagarika kuko niwe yatuvyonze karero awote bro hamwe vyoshika nk'ubunyene uri kwatembera canke nawe ari katembera mugakutana live vyogenda gute dukutanye sino muramutse yorengana nkarengana si ibintu bisanzwe arashobora kugira agashavu gasanga yadukanije intambara kubera ko muramuremereye cyane bro urinze uburaneri natagize ubwoba umviriza agize agashavu naho urumva zoba yagize ubwoba zoba yatinye ariko n'ubundi ubwoba ategezwa kuba bufise ko zoba yihaniye kandi umva yihaniye yose muriko imuramuremereye yihaniye nanje shadamwitwarira imba shaka ko bigira nyene imba fisi shavu yitware hama tuburana mugavuze ngo duhurire mu barabaranga ngo bite biki amen nivyo bro muguzozera abantu bafatika ibintu byanyu bizoherera hembe giherezo n'igaya muzotina mwumvikane cyangwa se bizogenda gute bo ibi bintu aho bizoherera aho bizoherera nuko twubahane umwe wese mani neyi nati nta muntu numwe agaburira umuntu numwe urumva akubwira ngo jewe ngo ngufungura kwa neri nati nayi nibutsa akantu nagomba ndakavuge kavuge kuri irya show ya The Ben irya simple y'ibihumbi 10 twarahuriyeyo mani turanaramukanya fresh ajya bifu yari yaheze ntiyari bwatangura turaramukanya ndamubwira nene vipi nichoreye hapo demu kanipiga debar urabona ngo nta yandi fisi mani inzoga hariya yari 3000 so umpaye 2000 ndayakoresha iki turamusubiza kanipiga debar ndamubwira none ndayakora ngo nta yandi fisi ngo urabona ngo kamare kanani karagaragara mani kuri show bwakeye uvuye muri show ya 10 million waravuze ko ukorera amafaranga menshi mugabo ugacinyereka yuko ufise 2000 imbere n'inyuma muri show naho nyene usiga ngo ntaza kuronka na ya taxi urumva na ya taxi na ya fisi abo umuntu yamuzanye yo mu gikorosi atana amaguru amen nyene byarananga bo kugira bizohere nuko nyene azogira azarara imitamani ibintu avuga bro kugenda kuri media ukavuga ngo nabasazi nga mu media yose nabasazi bintu bro ari kurenga urugero umuti nuko neri nate yogabanya karimi ibi nitwari bwabikore je se naye bwakora ibigano ndamutuka mugama banga yose yiwe ndayazi byose ndabizi mugabo mani maze kubona kicya kintu ngo nabasazi biki bro kujya ni kurenga ni yararenza karimi cyo nawe ubona twamuhagurukiye numva simbizi n'abajama mani simbizi we umenga nta broka nga jewe banchuti ba ngira ba mi probose bakoresha umwanya yarababroke bajya bobonike ashe yababrose ke bose yarababroze simbizi ni watari bwa broke sinzi rero kubonaho kuntu bimeze mani azararimita ibintu avuga azararaba ko gufata media nkazijya zosubiza ngo nabasazi menga ni ibintu nyene menga ni ubagaburira ibintu by'uburofa bro reka ndagushimire cyane ku makuru duhaye ariko hambavu y'ivyo jenzo mera nk'uri karaburanisha nanjye nzorondera neri nati ndamubaze igiye kugira ngo nawe agusesera gafu kugira ngo ibintu bigende neza abakunzi ba IHURIRO TV tubandanye tubaha amakuru yizewe nagomba ndamutelefone ku yindi line none yo cayibona mutelefone cyangwa umwe tuvugane je oya nico bro reka ndagushimire cyane turabakunda sana IHURIRO TV Jenny Maneko Maneko Driz imba batari babizi Jenny Maneko kandi ayo makuru yose mubona ya marezo social bijya byose mubona Nerina tahora ba bijya byose je mbandabizi ahora bara amastati wanje barabizi ahora bankurikirana kuri page Maneko Driz barabizi ko manda bipostinga mugabo
Ni bon. Yap reka ndabashimire bakunzi b'Ihuriro TV mwadukurikiranye kuva mu ntango za kino kuganira gushika mu gisoze reka ndagushimire wagize like wowe utegira subscribe utaravyibuka arabikore ubu mu muryango w'Ihuriro TV commentaire rakeneye kugira ngo turabe ivyo twongereza n'ivyo dukebura hasigaye Jenny twarisira kindi umusesanguzi ni passport umurokorwa mukundwa wa munyamugisha mukari promoter the number 1 presenter in our country Mr. Nitsison kana yandi mazina menshi atandukanye nagiye nahabwa n'abakunzi bakazi kanje Ihuriro TV turi kumwe namwe tubana dukora ibishoboka byose peace out ndabibuse ko nkora kuri Isaac TV